uyu munsi abana b'abakobwa baratubwoko bakagenda n'abagabo b'abandi bakabonona none uyo mugabo kweja azoguhe bagasubira mu rugo rwiwe uzoca ubigenza gute kandi nawe izina ryawe uri kuraryonona bakumenye kuri maraye bizoca bigenda gute ariko wori none ubwo ntimumaze kubonaga abantu b'Imana ko ibintu ata muntu n'umwe agaba ubutunzi n'ukuri umuntu wese agire raisonnement yiyumvire mwiyumvire abatunzi bo mw'isi barondeye ibintu bakabirondera pe kandi bakabironka n'ukuri ariko ugasanga igitondo Imana ivuze ati karibu bya bintu byari bimukikuje akabona ntibishoboye no kumutabara akabona ntibishoboye no kumutabara kuko hari naho wivuza ega Imana itemeye kukira ntiwokira ega hajya nta baganga babaho abantu b'Imana Imana niyo yitiza amaboko y'abaganga ikabashiramwe ubwenge bwayo bagashobora kuvura umuntu agakira kubera Imana itarakenera uyo muntu kuko igihe yamukeneye naho korana aba specialiste b'isi yose aba specialiste bagakorana b'isi yose ngo baje kukuvura Imana itabishatse ntiwokira kuko hariho abantu batogenda uravye ubutunzi baba bafise rero nta muntu n'umwe bakunzi bahori Kanani TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge nje imbere yawe mwami Imana muri iki gitondo c'umugisha umunsi mushuremye kugira ngo unezereze imitima yacu mwami Imana nifatanije n'ibyaremwe byose biriko biragushima inyoni ziriko ziraririmba ziriko ziravuga ubukuru bwawe ziriko ziravuga ibikorwa bitangaje ukora mwami Imana ukuntu zitwararika ntizirima ntizigira ibigega ntizimbura ariko zigaburira imisi yose twebwe abana b'abantu waremye mu ishusho ryawe kandi ukaturema dukunze kandi dufitiye imigabo n'imigambi myiza ni gute tutogushima ni gute tutogutazira ni gute tutokwizera aho biguruka mu kirere bikwizera n'ibyikoko byose mu ishamba bikakwizera twebwe abana b'abantu wahaye impemu y'abazima ariko bikatunanira kukwizera bikatunanira kukunezereza Mana ndasenze ngo umuntu wese asubire yirimbure amenye ko ari w'agaciro gakomeye mu maso yawe uzobukoze muvyeyi mwiza ndagushimiye data kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cawe ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko vyumvise amen amen rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hunga icyaha udapfa haleluya hunga icyaha udapfa ugaruke ku Mana bantu b'Imana n'ukuri icyaha ngo ingero y'icyaha n'urupfu urumva ingero y'icyaha n'urupfu iyo ugendeye mu bintu bitaroranye birakwica kandi bamwe bagapfa bahagaze kuko hari abantu ubona vraiment ukabona ko bapfuye naho bagendagenda ukabona ko ari imivyimbi igenda mwibarabara ariko umugororotsi uko ari kose yamana amahoro umugororotsi ararindwa haleluya kuko burya Imana nta muntu n'umwe ushobora kurenganya na Satani Imana ntishobora kuyirenganya Satani ntiharagera ko aciga urubanza Imana ntishobora kuyirenganya rero umuntu niba ategerezwa kumenya uko akwiye kwitwara kugira abahe mu mahoro y'Imana reka dusome muri Zaburi ya 37 turasoma kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'indwi uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose uba ari we wishimira nawe azobishitsa kandi
azokwerekana ukugoroka kwawe nk'umuco n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka. Uhwekerere imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye, ntuhagarike umutima n'umerewe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitsa imigambi mibi. Imana idufashe. Urumva iciza buri ya Dawidi itubwiye ngo uhimbagwe n'Uhoraho. Haleluya. Iri jambo rirakomeye. Uhimbagwe n'Uhoraho, ntuhimbagwe n'ibindi bintu byose bigukikuje, kuko hari abantu bahimbagwa n'ibintu bantu b'Imana akava ku Mana, Imana ntayihe n'ikibanza na gitoya. Kandi kibabaje ikibabaje n'ibyo bintu n'Imana ibitanga n'ivy'Imana. None ubwo ntimumaze kubonaga abantu b'Imana ko ibintu ata muntu n'umwe agaba ubutunzi. Nukuri umuntu wese agire raisonnement, yiyumvire. Mwiyumvire abatunzi bo mw'isi barondeye ibintu bakabirondera pe kandi bakabironka n'ukuri, ariko ugasanga igitondo Imana ivuze ati karibu, bya bintu byari bimukikuje akabona ntibishoboye no kumutabara. Akabona ntibishoboye no kumutabara, kuko hari naho wivuza Imana itemeye kukira ntiwokira. Higa hajya nta baganga babaho abantu b'Imana. Imana niyo yitiza amaboko y'abaganga ikabashiramwo ubwenge bwayo, bagashobora kuvura umuntu agakira, kubera Imana itarakenera uyo muntu. Kuko igihe yamukeneye naho kora n'abaspecialiste b'isi yose, abaspecialiste bagakorana b'isi yose ngo baje kukuvura, Imana itabishatse ntiwokira. Kuko hariho abantu batogenda uravye ubutunzi baba bafise. Rero nta muntu n'umwe agaba ubutunzi. Ubutunzi n'ubw'Imana, ibuha uwishaka ikabwimurira ku wundi, umva uko yabiteguyeyo. Nico gituma umuhigwe wamenye neza akwiye kubitsa ibyiwe neza, uhimbagwa n'ibyo Uhoraho, agahimbagwa n'Uhoraho, akamuhimbaza, akamutazira, akamushima kuvya imugejejeko. Haleluya. Uyu munsi guhaye kwa bute, ndaguhaye icubahiro Mana wongejeje kuri ibi. Ntiwiyita umuhinga, ntiwiyita gakomeye. Nta muntu akomeye abaho mw'isi, ntawubaho. Hakomeye Imana. Uhimbarwe n'Uhoraho, ngo nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Haleluya. Umuntu ahimbarirwa Uhoraho naye imuha ibyo umutima wawe ugomba. Haleluya. Kuko yamenye agaciro k'Imana mu buzima bwiwe. Biraryoshe kubona umuntu yahezagiwe vy'ukuri aronderana Imana umwete. Biraryoshe kuko ababikijeho. Haleluya. Ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose. Urumva? Proje yose utanguye, igikorwa cyose urimwo, voyage yose ufashe, biragize Imana. Utibwire Mana, ibi ndabishyize mu maboko yawe, Mana undongore, n'urugendo ufashe uti Mana njane nawe. Urumva? Icyo ukora cyose ugishire mu biganza by'Uhoraho. Haleluya. Haleluya. Ubishire mu biganza by'Uhoraho, ngo uba ari we wishimira nawe azobishitsa. Urumva
urumva imana wamaze kuyishyira mu maproje yawe ukavuga uti imana ndabishyize mu kiganza cyawe wowe undongore, imana inezererwa no kubigukorera, inezerwa no kubigukorera kuko wayigize iya mbere. Mana nanje unshoboze Mana, nanje iri jambo riko riransinda, haraho riko riransinda ko haraho umuntu usanga ariko arakora ibintu ugasanga ariko akoresha inkomezi ziwe cyangwa ugasanga atanguye ikintu nta nijwi ry'Imana yumvise ugasanga ikintu kiramupfanye, ariko harahiriwe umuntu yumva ijwi ry'Imana kandi akemera gukora icyo Imana imubwiye, kuko ari naho duforsa. Imana igufashe nanje mfashe Mana, nanje umfashe Mana, haleluya, kugira ngo ibyo nkora byose uvyivangemo, haleluya. Ariko urazi kuvanga umutahe wawe n'Imana ingene biryoshe, mwumva atari byiza. Ngo kandi azokwerekana ukugoroka kwawe nk'umuco. Imana ni wayishira imbere, ivyawe bizogenda bitera imbere, uzogenda ushigwa hejuru. Kubera iki? Imana izokugaragaza uriwe, isi menya agaciro ufise mu maso y'Imana, haleluya. Kuko ukorana n'Imana n'ukuri ntushobora ubura umuco umurika, kandi umuco ngo ntibashobora kuwufuka ngo bikunde. Aho umuco uraboneka, haleluya, aho umuco uri kuramurika uraboneka, mu byo ukora, mu byo uvuga, ngene witangira abandi, Imana irabibona n'abantu barabibona. Umuco wawe rero ntushobora kuzibigwa, haleluya. Ngo n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka, ana mu mashoka haba hari izuba rikaze, urumva. Rero umugororotse uwashize Imana imbere akashira mu by'Imana, ibyo biravuga, haleluya, birakayangana, bishinguga intahe n'abantu n'Imana. Ariko urazi kubona nk'umuntu arengana ati urazi ibintu by'uyu muntu, ati uyu muntu n'umukozi w'Imana, uyu muntu arafashe, uyu muntu n'umuntu adasanzwe, ugasanga nukuri haraho wumva nk'intahe z'abantu kacivuga Mana, urumva uyu muntu ko ataciye muri iyi si nk'igihamana, ntiyaciye ngaha nk'ikintu c'ikivajuru gikorotse kikarengana, ariko yaje kuri misiyo y'Imana, yaje kuri misiyo y'Imana. Kumva uyarashinge ntawe ujarashinge, ntawe ujarashinge, nayangiriye gutya, yankoreye gutya, yangiriye, ukumva nawe vraiment umutima wawe uri kuranyiganyiga, kumva ibintu umuntu yakoze. Rero biraryoshe ko n'igihe utariho ibyawe bisigara biravuga. Ngo uhwekerere imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye. Abantu dushaka ko ibintu twifuza tubironkera igihe dushakiye twebwe, ariko arahiriwe uhwekerera imbere y'Uhoraho akavuga ati Mana ndategereje, haleluya, ndategereje kwakira bimwe babwira, kandi ntegereje nihanganye kuko nzi kutabesha, haleluya, haleluya. Hariho akaririmbo kavuga ngo mwami ndategereje kwakira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera, mwami ndategereje kwakira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera. Umviriza, yarakubwiye, nawe ugenda uhwekerera imbere yiwe, utegereze wihanganye, kuko iyo abikubwiye niyo kwizerwa no kubikora izobikora, haleluya. Kuko ndababwire, Satani n'umugome, Satani n'umugome. Urumva arashaka kukwereka ko ibyawe, iby'Imana yakubwiye atari byo. Mwibuke ko na Sara byamubaye ko na Aburahamu, Imana yababwiye ati isezerano ryanje nzoricisha muri Sara, ati wewe uzoba sekuruza w'amahanga naye nakuruza w'amahanga. Ariko kubera kurambirwa
barigerageza Sara azana inshoreke yiwe ayihereza umugabo wiwe amuvyara ko umwana w'umuhungu yitwa Ishmaeli. Asanga kwegeye umwana w'isezerano. Bantu b'Imana, kenshi iyo twigeragereje twikwegera akaga gakomeye. Numvise umumama yako yarambabaje uyu mumama. Urumva ngo umwana wiwe yarize amashure hanyuma arateba kuronka akazi. Nyina kandi araba Kristo, nyina ngo aja kuraguza. Abandi baramubwira ati basengana ati ngurabe tukwereke umuntu agufasha. Hanyuma atamubare ati kugira ngo uyu mwana wawe aronka akazi keza ati buragenda muryamane. Bararyamana. Umwana abanza kwanka nyina araforusa bararyamana. Satani umugome mubi acafata ko bari bamwuguruye akaryango, hasanga habaye connection. Mama akunda umuhungu akunda nyina. Murumva ingero y'icaha. Akundana na nyina. Gushika naho umugabo aromarka ko ibintu bimeze nabi, arafata umugore avuye mu cumba c'umuhungu akenyeye akayeswime, kavuga ati umugore kubera iki ibi bintu, amakabona bameze gutya, gushikaho bimutera ikibazo. Bien, basanze arihana, aravuga ko baryamana n'umwana wiwe. Wumva uyo muvumo. Umukozi w'Imana ariko arababaza n'amubwira ati none wewe ntiyashaka ngo n'umukobwa yarasigaye apfuhira n'umwana wiwe. Narakoro ya musozi. Ati none wewe atako kazi, ati none kugira gume muri ako kazi ko ari condition ko ari kuryamana mworyamanye gushika ryari, yorongoye ryari, byogenze gute? Murumva akelwe Satani akoresha abantu ibintu bitebwo, kunanirwa kwihangana. Umuntu akaza akakubwira ngo ko wasenze bigateba reka ndakujane ku mupfumu. Ibyo twese hari abashaka no kuza kubikubwira je nka urakomeye mu mutwe umupfumu. Ico kintu no giheba, Imana itemeye kukimpa no giheba. Ni bangahe abakristo bava mu ishengero bakaja kuraguza? Eske waza ko umupfumu hari ikintu kizima yogu? Satana kuronsa akanya uzi ko nawe wamugwanije, akuronsa akanya ko kukugwanya ntumva ko ahushura ahubwo akakuzanira ibigeretse ku bindi bizokubiza kuya gusumba. Hwekerera imbere y'Uhoraho, urindire wihanganye, iyakubwiye izobikora. Haleluya. Imana ntikangwa n'ibihe bantu b'Imana. Jambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe imbere y'Imana ngo bingana n'imyaka 1000. Kandi ngo imyaka 1000 imbere y'Imana bingana n'umunsi umwe. Ije gukora irakora kandi kabikora neza, bikakwibagiza wa mwanya wose warindira. Haleluya. Haleluya. Uri uwekerere imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye, ntuhagarike umutima. Ngo numererewe neza, umve ngo ntuhagarike umutima numererewe neza mu rugendo rwiwe. Urumva uyo mugore yashinze ntavuga ngo yabonye abandi biganye, yabonye nabizi inyuma yiwe batwara imiduga barongora bagira ibi, nawe agira iki? Agira ishari. Aravuga ati none ko jewe bitebye reka basi ndondere. Urumva Satani nawe umupresenta ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Haleluya. Nawe nutahwekereye imbere y'Uhoraho, Satani azogupresenta bitagira umutwe n'amaguru kandi noneho bikuzanira umuvumo ugeretse ku wundi. Haleluya. Ngo n'umuntu ashitsa imigambi mibi. Hari abantu mubona babatunzi, mubona abantu bagore batwara imiduga, abakobwa batwara imiduga. Ugashaka gutwara nkabo bayikuye
byagenze gute batanze kugira bayironke reka kwifuza gendana n'ibihe ugezemwo uyu munsi abana b'abakobwa barata ubwoko bakagana n'abagabo b'abandi bakabonona none uyo mugabo uko ejo azoguhe bagasubira mu rugo rwiwe uzoca ubigenza gute kandi nawe izina ryawe uriko uraryonona bakumenye kuri maraye bizoca bigenda gute ariko worindira woronka ivyawe Imana yo guha ibigukwiriye rero bantu b'Imana hunga icaha haleluya hariho akarimbo kavuga niko ngira ndangirizeko hunga icaha hunga ibibi usange Yesu haleluya hunga icaha hunga ibibi usange Yesu hunga icaha hunga ibibi usange Yesu azokugirira neza Imana yo mwijuru ibampera umugisha uri mwiza Mana kandi ugira neza ndagushimira urukundo rwawe n'ineza yawe kandi wayitweretse kera watanze umwana wawe Yesu Kristo umwe wari ufise nk'ikinege uramutanga ku bwacu kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko azaraga ubugingo budashira kandi mwami Imana ndabizi neza ntakekeranya ko imigambo dufitiye nk'abana bawe si y'ibyago ni y'amahoro niyo kutugirira neza reka abantu bose bihangane barindira igihe cyabo kuko umwe wese wamushingiye igihe ciwe turindire twihanganye kutizi neza kutabesha ibyo ivuze urabikora turavuye mu isezerano weho ntiworivamo urakoze kubyumvise cyubahiro cyose kibi cyawe ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza